muzi ko umunsi uri hejuru twatunganije inama no kwitwa inama yo guhimiriza. Ni inama twafashijwemo n'ishirahamwe API be na CD Greatrex. Hanyuma twari uguhimiriza urwaruka rw'abarundi tuhamagarira yuko gerageza amahirwe yo kuba mu rwaruka ruhabwa inyigisho n'umutahe wo kwishira mu ngiro imigambi utangwa n'ishirahamwe Fondation Tonnerre Rumero. Iyo Fondation Tonnerre Rumero mu Congereza ni Tony Rumero Foundation, ni fondation yashinzwe n'umugwizatunga wo mu gihugu ca Nigeria Lagos yitwa Tony Rumero. Yararavye arabona yuko urwaruka ruhanzwe n'ikibazo cyo kubura akazi. Hamavuga ati jewe ko amafaranga nene yarose nkaba ndumugwizatunga nkaba nduwikorera utwanje, reka rero mfate igice cy'amafaranga yanje ndayagabire urwaruka rwo muri Afrika. Yafashe rero imiliyoni 100 y'amafaranga, ibihumbi 100 y'amafaranga y'abanyamerika. Hanyuma rero mu kiringo c'imyaka 10 ariko gushika amasati ko turavugana yarose andi mashira hamwe amufata mu mugongo. Yarose andi mashira hamwe afata mu mugongo, no kuvuga nk'ibanke y'iterambere rya Afrika, ikigo PNID, ikigo JZ n'ibindi bigo vya Croix Rouge. Ubu byaramuhaye amafaranga byongera ko amafaranga yasanzwe afise, kuva yuko ubu urwaruka rwishi ruronka ayo mahirwe. Ubwo ingwani dufise ku Barundi nuko abarundi beshi batijukira uwo mugambi, ibijukira uwo mugambi twasaba yuko rero urwaruka gogera amahirwe boba rwishi kugira ngo amafaranga aja mu bindi bihugu natwe igihugu cy'u Burundi kiyaronka. Bisaba iki kugira ngo urwaruka ruje muri ivyo bintu? Bisaba yuko uba ufise umugambi, ivyo bita idée d'entreprise, canke ukaba ufise ishiramwe ryawe ryamaze gutangura iko rivuga riti je natanguye mugabo ndabuze ko ndonka udufaranga ko kubandanya shira mu ngiro ivyiyumviro byanje. Abo ni rero bagira bigasaba yuko bufise imyaka ihera ku 18 kuduga, ugaheza rero ukaja ku rubuga iyo shira hamwe iyo Fondation Tonnerre Rumero ugatanga umugambi wawe, hanyuma ukagice bita application, hanyuma ugaheza ugatogwa nk'umu entrepreneur canke wikora utwiwe umu beneficiaire donc yaronse amahirwe yo kuba kuhabwa umutahe n'inyigisho niyo doshira mu Fondation Tonnerre Rumero. Umva araguha inyigisho hapa. Uyu ni Jean de Dieu de Kumasabo, asanzwe mbere ari umumenyesha makuru, akaba ari mu bantu baronse imfashanyo bahawe n'umugwizatunga wo muri Nigeria. Muhejeje kuvyumva aha rero ngo muri iyo mfashanyo yahawe ngo yaragerageje kwiteza imbere. Je navuze nti turavye ukuntu en tant que journaliste de développement, kubera ko nemeje kugira formation muri Banque Mondiale si le journalisme de développement yari organisé na Banque Mondiale na n'ikigo citwa CSTICO muri Dakar, hanyuma na École supérieure de l'île de France. Hanyuma comme ça chamba umu journaliste de développement naravye navuga nti mbega none ko ndavye le monde médiatique burundais nta journal iriho igira d'une façon exclusive i promotinga les projets de jeunes entrepreneurs. Navuga nti jewe reka ngerageze iyo projet nkiri ikinyamakuru citwa Entrepreneurs Voice. Hanyuma nca iyo projet ndayisabumitinga, maze kwisabumitinga barayemeye, hamba bampa iyo formation ijanye na media entertainment. Hanyuma projet nyamaze kuba créer naciye shinga ico kinyamakuru. Na mbere témoin namuhayiriye icyo kinyamakuru. Oui en ligne. Hamba navuga nti jewe nzoza kubera ko nsanzwe mfise ikindi kinyamakuru nkorera, reka je sinzobe umuntu uze mu directeur w'ico kinyamakuru nangaje ubundi. Cyanangaja umu passionné ari muri ABP yitwa Daniel Mwese muramuzi. Nazo ko muwamu Daniel Ndikumana n'abajournaliste babiri iso areva. Hanyuma ndafise
n'ibiro nkoreramo umujournaliste hagiye yitwa Dieudonné Arabizi ejo nawe urabizi waje kungendera uba yuko ni biro iri equipe twigisha informatique twagira ibintu bya na design hanyuma iyo nayo nyene nk'ugenda muri Galerie Librairie Saint Paul biro numero 4 mwijireyo bata gusanga abantu bari kwigisha informatique n'abanyeshuri bari kubariga iyo byose ni vyiza byiyo site capital. Suyo wenyene yaronse imfashanyo yo kwiteza imbere. Odasi Ndabahawe nawe nyene ari muri abo. Imfashanyo yahawe nawe nyene ngo yari ikoresheje kandi ubu ngo ariko aratanga akazi kuko ngo afise ishira hamwe rikora neza. Natanguye muri 2018 niho ndatanguye gupostira mugabo ide projet yanje yabaye rejeté mugabo 2019 ndasubira ndabahotini ide yanje yari ijanye na development tourisme local. Ndayitanze ide bayemeye n'ubundi ku kivi ndiko ndakora entreprise yanje yitwa Gisabo Tours go to gizimisi dufasha abarundi gutembera babone ibanza byacu dufise mu ntumbero yuko abarundi bwabo bamaza bakaprecia ibyiza uburundi bufise. Twaciye tunabatombora muri kigihe cya corona batarafise ahandi baja cha tubabwira ati rero nta handi muja reka tubereke iyo muja baca batwemerera badukundira. Ubu rero abo tumaze kujana baraciye mu bivyo bibanza bitandukanye by'irati kandi bararyohewe bumvise ko Burundi cyangwa tumaze guha akazi no vuga abantu babiri umushoferi kuko iyo turi muri tourisme tubadukeneye imodoka zitujana zikakura mu kibanza kimwe tujana handi umushoferi n'uwi wacu. Hanyuma kugira ngo ivyo dukora bishowe gushika kure menyekane nuko créer no vuga de contenu zatira abantu kandi zivuga neza ivyo bibanza tuba twagiyemo. Turafise rero ujejwe communication ishajejwe no alimenta ama page yacu ku mahezo sociaux kugira ngo abantu baje gusoma contenu yacu babone bati aba bantu dukeneye kubakurikira. Uyu nawe ntiyavyoroheje kuko ngo yaciye agira ihinguriro ry'amasabune. Isabune mbere ngo yaje nk'inyishu kuko ivura ingwara zitari nke na cyane cyane iz'abana. Ku mazina yose nitwa Basaka Vianney Saidi ego niyo mazina yanje. Twebwe ivyo duhingura ivyo twokwita amasabune kama savon naturelle. Izo sabune ziza kugira zigwanye cyane kugwego ruboneka ingwara zo kurukoba kuko dusanze tubona yuko ari zo ngwara ziriko zirageramira cyane abana gihugu hejuru y'ibindi bintu usanga bahura navyo ingwara zitandukanye mugabo tugasanga yuko nizo ngwara zo kurukoba twa dukwiye kuzigwanya kubera tubishoboye. Burya ikigoye mu buzima cyangwa ikigoye mu buzima bwa entrepreneuria samafaranga ahubwo ikigoye mu buzima bwa entrepreneuria ni umugambi. Kumugambi na office kandi umugambi nkawushya mu ngiro nukuri amahera araboneka. Ati gute je natanguye mfise nk'amafaranga ashikira 200 cyandabwira abandi bantu turaja hamwe ariko kubera abantu benshi banka kuja hamwe n'abandi bivanye nuko bashaka inyungu zinyarutse benshi baciye bampunga baranta ariko haheze imyaka n'imyaka ko natanguye mu 2016 natanguye kubaho kubera iyo entreprise muri 2020. Ubu rero niho mbona amahera yene yarize nico gituma niki twari turavuga ngaha ci platform ya Tony Elmel Foundation naragiriwe amahigwe ndaja muri bo ndaronka ku ga seed funding gatoya k'ibihumbi 5 by'amadolari nukuri byaramfashije gushika yaho mbona mpinduye ibintu yo hataza kuba iki kintu ca covid mbangeze ku rundi rwego ariko ubu urwego je mvuga ko ari gwiza cyane gose nuko umuntu akoresheje iyo sabune yanje ahindukira akambwira ati warakoze cyane gose kuko ubu ndafise nanje agapo nashaka ndafise urukoba nashaka ubwa mbere nuko rero ikigoye samahera ikigoye n'umugambi ni ide ni gute uza ushira mu ngiro uwo mugambi nizo ngorana abantu benshi bahura nazo. Mu Burundi bari basanzwe bakora amasabune akarusho k'isabune yawe naka jewe akarusho k'isabune yanje
ziratandukanye cyane gose nizo abandi barundi bari baje. Nta murundi yari bwumva yuko hari isabune ikoze mu kirayi, nta murundi yari azi ko hari isabune ikorwa mu muceri, nta n'umuntu yarazi ko hari isabune ikorwa mu mata, mu makaroti. Twaravyumva gusa avuga ngo uwo mwana umengo yoga amata, ariko ntibamenya riyerema ayo mata boyoga gute. Rero niko karusho kuko abantu benshi bari barahuye n'ibibazo byinshi, barabona isabune nyinshi, barakoresha isabune nyinshi birabankira, ariko icyagiye kumpa karusho nuko isabune yanje uyikoresheje ata minsi 3 ihera utarabona efficacité yayo. Ndabivuze ku mugaragaro, nta minsi 3 ihera utarabona efficacité yayo, kuko naje hariho ingwara umuntu anzanira, aho umuntu ambwira ngo iyo sabune yawe yofashe ingwara, nayireba je nkayimuha mfise ubwoba, mugabo kubera mpeza nkakurikirana nkakugira menye ingene babyagenze nukuri nkasanga byagenze neza. Rero burya kuva kera turabona iyo miti yavuye hanze, twivuza imiti kama. Rero ikirayi ni ikintu kinini cyane gose ku rukuba rw'umuntu, uwo muceri, iyo concombre gusa. Rero haba hasigaye kumenya mbega ndagitreta gute kugira icyo kirayi kirinde kiba umuti. Naho ubwenge bwugariye, naho ubushobozi bwugariye. Nize literature anglaise muri kaminuza y'u Burundi, beshi baranzi ndabizi. Nize literature anglaise, mugabo nagiye muri saponification, kandi canza muri saponification ata muntu benshi bari bamenyereye. Izi sabune bari bazimenyereye kuzikoresha zivuye mu Bufaransa, zikaza zizimvye. Ari naco gituma bantu twita ngo nabana ba VIP utazomubona gwaye ibifaranga mu mutwe, utazomubona gwaye ibiki mu mutwe, kuko iyo ananiwe no gukoresha iyo sabune ivuye hanze aramujyana kuri traitement yo kwa muganga, imara umwanya munini mugaba gakira. Nuko ariko ico nzico nuko twese hamwe tugiye hamwe ngo dukora ikintu kiza ku Burundi, tubumenyekanisha kandi bukagira agaciro. Ikindi naco nuko nayishize mu kambaraje atawundi muntu yari bwakiyumvire. Ambaraje nashizemwo ako gasabune kanje naka, nta wundi muntu yari bwiyumvire kwambara agasabune nkuko. Nico gituma ndakubwira ati nakantu keza ni innovation, kubera twari tumenyereye isabune ziri mu dusashe, sashe nayo nizire poly one environnement. Cyane yumva ati dukore akantu kameze gutekeza gusumba ibindi. Nuko batero markeke les femmes batijukira cyane uwo mugambi wa Fondation Tonnerre. Union européenne yaciye inua en partenariat avec la Fondation Tonnerre yuko uno mwaka izofinansa 2500 jeunes femmes entrepreneurs bo mu bihugu bitandukanye. Nuva yuko nk'ubu nk'abakobwa bacanye n'abadamu bari ngaha mushobora guprofita iyo opportunité mukafrika muri beshi kugira ngo amafaranga ntadatujana aja muri pays anglophone. Pays anglophone zo zitwara amafaranga, kuko ntavuga ngo mu Burundi ngo hatoye batatu cyangwa babiri, byo ntimurara amafaranga yatanga hanyuma abashoboye gusezesa opportunité bakayatora.